Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wahishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Egome data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na data, kandi ntawuzi umwana atari data, na data ntawumuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. 28. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhahutse. Mana ishimwe. Amen. Gusenga kwacu nuko byo kuri twese twose aho kugira ngo Imana ibane nacu. Ano majambo turamenyereye kandi turakunda kuyumva, kandi by'ukuri n'amajambo y'umunezero, kuko n'igihe Yesu aba ari karahamagara ishengero. Mana ishimwe. Amen. Teme yacu ivuga ngo Yesu araruhura abawishe n'abaremerewe. Mana ishimwe. Amen. Ukumva no gutahura k'umuntu ni bimwe mu bishobora kwerekana urukundo canke uko umuntu yegereza Imana, kandi bishobora kugaragaza ko yuko umuntu by'ukuri yegereza Imana nk'uyizi canke nk'utayizi. Paulo ariko arandikira ishengero ry'Abaroma mu gice ca 10 uhereye usomye ku murongo wa 17 avuga ngo kwemera kuzana n'ukumva, kandi n'ukumva kuzana no kwemera ijambo rya Kristo. Mana ishimwe. Paulo yandikira ishengero ry'Abaroma mu kubereka by'ukuri ko hariho uruhara rwo kumva, hari uruhara rwo kwiga, maze ibyo umuntu yize arabyizera. Bivanye n'uko umuntu yumvise n'ibyo umuntu yizeye arashobora gutahura canke agatahura ukutariko. Mana ishimwe. Mu yandi majambo bisigura ngo nta muntu n'umwe atizera, ariko ivyo twizera nivyo bitandukanye. Twandanye ku murongo wa 15. Muri ico gihe Yesu acavuga gute? Ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wahishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Egome data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Yesu aheje kuvuga ivyo byose yareka aravugira muri ico gihe aca himbaza Imana, arashima Imana, avuga ngo aho ari bisagara birimwe abanyabwenge, birimwe n'abahambaye, birimwe abantu badasanzwe, kandi base kumwumva, base kumva ubutumwa bwiza, wewe arahimbaza Imana. Mana ishimwe. Arahimbaza Imana ko hariho abagereranywa n'abatoya, abo yitwa abana b'inzoya, bafise imitima yoroshe, imitima iciye bugufi, ko abo by'ukuri bahishuriwe ivy'ubwami bw'Imana. Kandi avuga ngo niko data yagize gute? Yabigomvye. Mana ishimwe. Ibi bisigura ngo Yesu yagomvye kwerekana ko ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'abahambaye, ko n'icubahiro n'ubuhanga, ko by'ukuri atari byo bituma umuntu aronka agakiza, ahubwo ko umuntu kugira ngo yizere yinjire muri Kristo, yitaye wa muhamagaro, bimusaba ko aba afise umutima ugize gute? Umutima uciye bugufi, umutima woroshe, umutima umenetse. Aha rero muri uno murongo by'ukuri turabona imice ibiri. Turabona abanyabwenge n'abahanga. Abo Yesu arerekana by'ukuri ko ari abantu bishimiye ubwenge bwabo, bishimiye n'icubahiro cyabo. Abo bantu twobagereranya n'iki kuri twebwe kugira ngo natwe twirabe twibone? Aba twobagereranya by'ukuri n'abantu twishimira ubwenge bwacu, mbere twishimira n'icubahiro cyacu, twishimira wanashima n'ubuporoti bwacu n'imyaka tumaze mu ishengero, ariko by'ukuri tutarihana icyaha kikiganje mu mitima yacu. Abo
n'abanyabwenge bishimira ubwenge bwabo, bishimira icubahiro cyabo, bishimira n'ibikorwa byabo. Mugabo by'ukuri nta mutima uciye bugufi bagize gute bafise. Aba bantu rero barateye ubwoba. Pawulo arabandikako ariko arabwira Timoteyo, ariko arabamwereka, amubwira ngo abo bantu bari mu ishengero kandi bafise ishusho yo kubaha Imana, mugabo barahakana ubushobozi bw'Imana no gukora kwayo. Pawulo ikindi abwira Timoteyo, abwira ngo kandi bama biga, bama no mu rusengero, ngo ariko nibahinduka. Pawulo avuga ijambo ridasanzwe ngo abo n'abahombe mu kwizera kwabo. Si Pawulo wenyine gusa avuga ko, na Yesu arabavuga ko hano muri kino gitabo mu gice cya 15 arabavuga ko yuko bubahisha Imana iminwa gusa, ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Bene data, aha kwishimira ubwenge bwacu cyangwa kwishimira ubuhanga bwacu, kwishimira ibikorwa dufise, uburirimbyi n'andi mabango dufise, bene data, ibi ntibishobora kudukiza. Ikidukiza nuko tugira imitima iciye bugufi, tukemera, tukaza kuri Yesu, tugapfukama, hama Yesu akagira gute, akaduharira. Mana ishimwe. Abana b'inzoya nabo nabaciye bugufi, nabafise imitima yoroshe, nabumva Yesu ariko arahamagara, nabumva ijwi rya Yesu riko rihamagara, abo bakitaba umuhamagaro wa Yesu, bagaca bugufi, Yesu akabagwiza kimbabazi ziwe. Igiteye ubwoba rero, Yesu arerekana by'ukuri ko abo bantu wanashima n'aba bavugishwa twirukira, n'aba profete twirukira, avuga ngo kuri wa munsi bazoza imbere yanje, bazova ngo twaravugishwa, twarasenda abadayimoni, twarakora ibitangaza mu izina ryawe. Mugabo Yesu azobabwira ngo mviraho mwabivumemwe, sinigeze mbamenya. Nta na rimwe yigeze abamenya. Bene data, nitwishimire rero ico turi n'ico tumaze, ahubwo twishimire ikiri muri twebwe. Kuko hari gusanga umuntu by'ukuri icyari nuko ameze n'ivyo akora, yumva umenga nagahambaye, imyaka amaze mu ishengero yumva umenga ntiyokomwa. Ariko bene data, Yesu agomba abantu bafise imitima iciye bugufi, agomba kudukiza twese. Uwumuje ko wese agomba kugira gute, agomba kumukiza. Yesu arerekana rero ko nabo bantu by'ukuri bararusha kandi baruhiye mu ishengero, aho abandi bakirira bo by'ukuri niho bapfiriye. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo warabavuga ko ariko arabagabisha, arerekana none ko bama biga, ko bamabwiga ubutumwa bwiza, mbere ko bamabwira n'abandi ubutumwa bwiza, mugabo ntibahinduke. None nigihe gisigaye kuri aba bantu? Umwanditsi w'Abaheburayo wavuga ngo nta kindi gisigaye. Mu gice cya 10 ku murongo wa 26 avuga ngo nta kindi gisigaye kuri aba bantu, ni ukwitegana umuriro w'inkazi uzorigata basi b'Imana. Mugabo Yesu wewe uyu munsi ariko aratwinginga, ariko aravuga, ariko aratwinginga uyu munsi, aduhamagara ngo tuze kuri we sejo. Avuga ngo ubunyene kuko afise byose kandi agomba by'ukuri kutwiyegereza. Bene data, iyi niyo nkuru nziza, niyo munezero uyu munsi, kandi nibwo butumwa bwiza bw'uyu munsi, ko Yesu naho biruko, naho bari byo twishimiye, ko by'ukuri agomba yuko tumuza ko twese kugira ngo aturuhure. Mana ishimwe. Tubandanye ku murongo ukurikira, ku murongo wa 27 aca yerekana ububasha bwiwe, ko byose ashoboye kubikora nk'Imana. Avuga ngo byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana atari Data, na Data ntawumuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Mana ishimwe. Cabandi avuga ngo ku murongo wa 28, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje mungireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Mana ishimwe. Yesu twumvirize ingene ariko aravuga bene data muri ano majambo, ariko arerekana by'ukuri ko byose ari wabifise, ko byose yabihawe na Data, amahoro, umunezero, ubugwaneza,
imitima iciye bugufi, ko n'ibindi by'ukuri, ko ivyo vyose abihawe kandi ari we abitanga, ko n'uburuhukiro bw'imitima yacu, bw'imitima iremerewe, bw'abantu barushe, ko by'ukuri atahandi biri, ko biri muri we wenyene gusa. Mana ishimwe. Ibi bisigura ngo rero nta mpamvu yuko twota umwanya bene data, nta mpamvu yuko twotakaza umwanya tugenda kurondera profete canke abavugisho, tugenda kurondera ubuzima bwacu tuburondera mu nzira zitarizo, tuburondera mu biturire, tubirondera mu manyanga atandukanye. Nta mpamvu yotuma ubuzima bwacu tuburondera muri ivyo, kuko Yesu avuga ngo byose naragize gute, narabihawe na data. Nta mpamvu rero, nta mpamvu yotuma duhangayika n'ivy'iki gihe, nta mpamvu yotuma twishushanya n'ivya kino gihe, tumatana na systeme du monde katwe influence. Nta mpamvu yotuma tubaho ubwo buzima, kandi nta mpamvu yotuma tubaho n'ubuzima bw'icyaha, kuko Yesu tuje kuri we by'ukuri aradukiza, kandi byose arabifise, kandi arashoboye no kubitanga. Nibidukenye mu buryo bugaragara, tumwizigiye tukamuzako, arashoboye kubitanga. Mugabo abikora nk'uko agombye, nk'uko areka Yohana bakemera akagira gute, bakamuca izosi, kandi agomba ko bakagira gute, ko Yesu amukura mu gasho. Rero naho by'ukuri twamutaye, naho by'ukuri tutamwumvira, naho keshi twabwiwe bikanka yuko tumuzako, naho twabwiwe ngo twihane by'ukuri bikanka, tukarushwa n'ibyaha bitandukanye, tukama twihana ibyaha bikanka yuko bituvako, abandi ntituvyihane bikaguma muri twebwe, bikatwica bikaturusha. Bene data, Yesu avuga ngo kubw'ivyo rero nimuze kuri jewe, nta handi mufise, naho mwase, naho mwantaye, naho mwanteye ibitugu mukamvako, nimuze kuri jewe, ndiyoroheje kandi ndumugwaneza. Mana ishimwe. Umuhamagaro w'uyu munsi by'ukuri nuno murongo wa 28. Yesu aho by'ukuri aduza ibiganza, aho by'ukuri atarika ibiganza, agahamagara by'ukuri akavuga ngo twese uko turi, abantu turuhijwe n'ivyaha bitandukanye, abantu turuhijwe by'ukuri n'icyaha kiri muri twebwe, byase yuko tucihana, kandi twirirwa mu rusengero twitwa ko turabakiza umugabo turabaporoti. Bene data avuga ngo tuze kuri we. Akeshi ndakunda kwiyumvira by'ukuri muri context turimo abarundi, mbere wanashima isi yose canke Afrika yose, ingene usanga tuvuga yuko turabakizwa, usanga 95% ari abantu witwa karabakizwa, mugabo ugasanga mabi mu gihugu by'ukuri yamari menshi, ugasanga mabi mwishengero ni menshi, usambanya ibyaha by'ishano bibarizwa mwishengero. Bene data ukiyumvira ibi none bikogwa n'abandi, ko twese tuvuga yuko twizeye, mugabo akeshi nuko twumvise ya majambo amwe vy'ukura dusunikira ku kubona ibigaragara gusa, mugabo tutabona inkurikizi yavyo. Uyu munsi rero Yesu agomba kutugiza ivyo nivyo agomba kutugiza kugira ngo tuze kuri we. Umuhamagaro rero uyu munsi Yesu avuga ngo nimuze kuri jewe mwese, abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Yesu yiteguye kuturuhura, Yesu yiteguye kuturuhura ibituruhije, icyaha kituruhije, icyaha kituremereye. Yesu agomba kugituruhura. Kubera ko agomba kugituruhura, kuko n'umugwaneza. Bene data ariyoroheje, kandi amaze kuduruhura, si ivyo vyonyene gusa, agomba kuca duhereza niki, n'uburuhukiro bw'imitima yacu. Mana ishimwe. Nta kindi Yesu agomba si ukuturuhura wenyene gusa, siba abaprofeta oya, sibajya, nta wundi, ni Yesu Kristo wenyene gusa niwe agomba kuturuhura, kuko araciye bugufi, avuga n'ijwi ryiyoroheje, n'ijwi rituje ntasaragurika, agomba maze kuturuhura. Bene data aca duhereza uburuhukiro bw'imitima yacu, twumve tuguwe neza turi muri we. Kubera iki? Umutwaro wiwe urahahuze, kuba muri we biroroshe, umwizigiye utabangikanije by'ukuri biroroshe. Mana ishimwe. Ukurangiza
numva by'ukuri umuntu wese yokwibaza, umuntu wese yogira yofata akanya ko kwiyumvira, mbega n'ibiki bikuruhije? Uruhijwe n'iki? Utahuye iki vy'ukuri? Wumva ari iki mpwemu ariko aravugana nawe? Ni iki mpwemu ariko arakwereka? Mbega hari ivyo ubona bikunanije? Hari icyaha ubona kiri muri wewe vy'ukuri vyase ko wihana canke wihanye bikanka yuko ugiheba? Yesu uyu munsi ariko aratwinginga n'ijwi ryoroheje ngo tuze kuri we. Wumva ukeneye gukira? Wumva unyotewe amazi y'ubugingo? Wumva ukeneye kubohoka icyaha ngo wiyegurire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Yesu ariko aravuga ngo ngwino kuri we agukize ibikuremereye, agukize. Umviriza ingene ariko aravuga, usomye mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 3 uhereye ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 22, ariko avuga ngo mpagaze ku rugi ndiko ndaramutsa, ndiko ndadodora, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura, hari isezerano rivuga ngo arinjira mu mutima wiwe, bagire gute? Basangire. Bene data, iyo niyo nkuru nziza uyu munsi ariko araduhamagara ngo tuze kuri we. Ntihagire uwundi tuzako, si kuba profete, si kubavugishwa, si kuba oya, ni kuri we wenyene gusa, kuko niwe agakiza kabonerwamwo. Ariko aravuga ngo tuze twugurure imitima yacu, hama yinjire abane nacu kandi dusangire. Abandanya avuga ngo nk'uko nanesheje mwicarana na data ku ntebe y'ubwami, niko namwe muzokwicarana nanje. Ku murongo wa 22 cavuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu ariko aburirika amashengero. Bene data, sinzi by'ukuri kikunanije, sinzi ikikuruhije, ariko nimba gihari ndaguhaye ikaze kugira ngo Yesu uyu munsi akuruhure. Yesu uyu munsi kugira ngo anduhure, kuko birateye ubwoba kwama mu mashengero, kwama mu makoraniro by'ukuri ariko atabuzima buhindukiye dufise. Ivyo birababaje, natwe ubwacu biratubabaza. Mwiyumvira Imana nawe uyu munsi, kuno munsi udasanzwe. Yesu agomba kuturuhura kandi agomba kuturuhura twese. Icyo gusaba nuko wugurura, nuko ugira umutima wiyoroheje, nuko ugira umutima uciye bugufi. Ntuhagarare ku bwenge bwawe, ntuhagarare ku buhanga bwawe, ntuhagarare ku cyubahiro cyawe, ntuhagarare ku myaka umaze mu ishengero n'icuri. Oya, ukunyene uri, ijwi wumva mu mutima wawe uko mpwemu ariko arakubwira. Nuze kuri Yesu, tuze kuri Yesu. Yesu adukize twese, Yesu arahezagire. Tunyotewe amazi y'ubugingo, dukeneye Yesu. Yesu arahezagire twese.